ba aca aravuga ati ntimwihebura azokira naho aremvye atazokira ati nanje narakize ati nubona ko nakize kandi meze neza nkibaza ni ibintu bisanzwe nteni wari urwaye igiti je nagize accident igiti canguye ko ndi mwibarabara ndiko ndatambuka none ndahamaze imyaka 3 ngaho ndavuga nti Imana yo mwijuru ati none ubu ndashima Imana ndatambuka ati mvuye no hanze nabonye n'imiduga nabonye ati ubundi nahora ndabirabira mwidirisha imyaka 3 hama abantu ntibashime ngo nuko babuze ikina kiriya imyaka 3 ati maze imyaka 3 hano mugabo nkumva shima Imana anezerewe aryohewe avuga ati Imana yanje we kuba tutambuka n'ivy'igiciro Shalom bakunzi ba Holy Canaan TV. Bakunzi ba Holy Canaan TV kubagira no mugisha cane turabishimiye gose burya no kuri kubagira kuba ukora ikintu ukagira abagukurikirana ukagira abakwankohaja ukagira abagusengera ukagira n'ibintu vyiza kandi bitera kuhaje umuntu nuko rero turabishimiye nuko turanabahaye ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi nuko turanabifurije umunsi mwiza ibikorwa vyiza kuri mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye twongera tunabaramutsa tubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye kuri micro Gisirene nyene haziyo ko musanzwe mubimenyereye umukunzi wacu wa Holy Canaan TV gerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo umuterame kugira ngo mumererwe neza ibiganiro bishobora kubafasha muri ubu buryo canke buriya ni mama Khawuri muramubona uno munsi yambaye amarouge porte yadutesheje nuko rero reka twinjire mu kiganiro cacu bakunzi bacu ikiganiro cuno munsi tugire twinjire mu kiganiro kivuga ngo amashimwe arangiza umwaka cyukuri burya sinorinda kuvuga byinshi ariko murabizi yuko mu mwaka haba harimo ibintu byinshi mu misi 330 nukuri umuntu abayeho akiri muzima n'ubuntu bw'Imana kuko urashobora kugira amahera ariko ukabura amagara urashobora kugira amagara ukabura ibyo ufungura urashobora kugira ibyo ufungura ntunabifungure kubera amagara urashobora kugira imodoka ukabura igitoro umva ni byinshi cyakabura amahera yo kugura pièce ya cyangwa ukanayibura ku isoko canke kanaguhitana ikakubera serikeye ariko byukuri kuba umuntu yorangiza umwaka amahoro byukuri n'amashimye menshi ukuri pe cyane ashaje sinzi uko ndavyumva ko ariko muvyumva vraiment n'amashimwe kandi y'imbaraga nuko rero reka rero ndamuhe ikaze mama Khawuri karibu mu kiganiro ndazi ko ufise byinshi byo kuvuga wama wibangikanije gamana yanje ijambo Imana iguhetsagire n'ukuri ishimwe burya ndakubwira Didi ikintu kimwe nabonye ikintu cyose twovuga muri ubu buzima udahagaze mu ijambo ry'Imana sinzi ko doshobora kugera n'ubushobozi n'ukuri muga yiri kubwira abantu ijambo ikintu kiri mu ijambo nukuri horeka kumva udashaka kumva nyene mugabo ushaka kumva arumva ko atari ikintu renderi dariko arivugira ariko cyavuzwe n'Imana itaye nibyo numva arico gituma jewe nkunda ijambo kuko ari umuntu yemera Imana yemera Kristo aravuga ati kumbe ibyo ariko aravuga yabikuye mu ijambo ry'Imana sibyo yiyumviriye ega haraho novuga ibintu ukakivuga ngo n'ubwenge bwanje gabo subwanje nico ijambo rivuga rero ijambo nagomba gushima mu Imana ni Zaburi 103 turasoma umurongo wa mbere dushikane ku murongo wa 4 uyu yari Dawidi Dawidi kuko hajya mu bantu bakoze ku mutima w'Imana bagashima Imana cyane bagahimbara n'umutima w'Imana ikamwiha ikamwirata ikavuga ngo nta muntu mwisi numwe afise umutima umpimbara nk'uwa Dawidi nuko Dawidi yaba mu mashimwe
ego yama afise amashimwe rero abantu bashima barahimbara Imana kandi si n'Imana gusa burya n'abantu iyo uhaye ikintu umuntu ntashime ntugira umwete wo kumwongera ariko umuntu ashima anezererwa ibyo umuhaye akagushimira abaguteye n'ingoga zo kumwongera rero reka dusome izaburi aravuga ngo mutima wanje himbaza uhoraho namwe bimbamwo vyose muhimbaza izina ryiwe ryera mu mutima wanje himbaza uhoraho ntiwibagire ibyiza yakugiriye byose niwe aharira ibigabitanyo byawe byose urumva agakiza indwara zawe zose agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mu mahonero akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo amen 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 urumva ni ukuri iri shimwe rya Dawidi nanjye ndarifise kandi n'umutima wanje atabujyajya burimo urabyemeza kumvise amashimwe Imana yaturinze n'umuryango wose uyu munsi turi mu kwezi kwa12 yego ukwezi kwa mbere twarakurangije gushika uyu munsi nukuri nta bitaro twagiye n'utugwara twoba twarahuye natwo ni twatundi uja kwa muganga canke twatundi wivura na wowe nyene kubera ubumenyereye ico kintu kiha umuti ivyo ni ibintu bikomeye kuko hariho abantu bamaze uyu mwaka bamanitse amaguru mu bitaro nukuri hari abandi bamaze uyu mwaka wose umva bari ku musego bafise ibigwara urumva barimwo oxygene umva harabaye ibintu ariko twebwe Imana yaraturinze uyu mwaka urarangiye nshobora gufungurira abantu bari mu rugo bakajya bagahaha hariho abatabironse uyu mwaka yego uyu mwaka ndashobora gushima Imana ingendo zose nafashe ntasanganya twahuye nayo hari abazifashe ega ni mu kuja mu gisagara n'urugendo uje imbere ya portaye we ntahagwa n'urugendo rukomeye arahagwa Bishop wacu niwe bakunda kutubwira ati mwabantu atukabona uragiye mu gisagara urashitseyo uratashe urashitse amahoro ati nugushima Imana previ nuko hari abantu doratubona agira amasanganya usanga baravunaguritse canke baratasha ariko ibyo byose Imana yarabiturinze hanyuma kandi muri uyu mwaka yaranegereje umutima wanje impa gushingira gushingiza umwana wanje nukuri ni ikintu cyakoze ku mutima wanje ni ikintu nashimye abakunzi bahora ikanani murazi ko nashimye nakengurukiye Imana ndavuga kugira neza kwayo nukuri yaranteye iteka ndayishimira uyu mwaka ndabona urangije ndi mu gikorane cya kangu ibaze nukuri naranezerewe ni ibintu bigoye kuba abantu babishikamo ni benshi baba babyifuza ariko ntibabishobore narakibayemwo ndanezerwa ndabona ineza y'Imana Mana we mvuga iki amashimwe ni menshi kandi ndashimira na kuri Hori Kanani TV tumaze imyaka 2 dukora ni ukuri umunsi twasivye nigihe twari narasabye abakundi ndababwira nti kuri mu mbabarire urubanza sinobifatanya ngo ndabishobore kuko ngira ngo urabona ko ari igikorwa coroshe kandi baranyumvise kandi baransengeye ego kuko benshi nabonye ko bakurikiye barampamagaye barankeje n'ukuri Imana ndayishima ariko intebe yayumve ko ndayishimira si ubushobozi bwanje si inkomezi zanje si ubwenge bwanje ariko n'imbaraga z'Imana ahiri mwijuru yumve ko nkengurutse ivyo yadukoresheje byose kuri Hori Kanani ibitatunganye n'ukuri abakunzi mutubabarire ibyagenze neza mufatanye nanje gushimira Imana ndumva mu murimo w'Imana n'ukuri yabanye natwe eglise n'ukuri barabonye Imana numva amashimwe yanje araye
arayo. Imana iduhe umugisha cane ku bakunzi ba Horikana TV muriko muradukurikirana, by'ukuri mwumve ngo gushima Imana ni ivy'igiciro, kandi ni vyiza cane iyo umuntu agize kurindwa hama akibuka yuko atari we yavyishoboje, akamenya yuko atari kubw'amafaranga yiwe canke kubwo yavyutse yirukanga, nk'uko abantu dusanzwe tubikora buri munsi. Umuntu aravyuka akagenda kurondera, agataha akaryama, akongera akavyuka akagenda kurondera, agataha akaryama, akavyuka, umva ukaca umengo ni ubushobozi bwawe. Ariko wibuke yuko hariho abaryama ntibavyuke, wibuke ko hariho abifuza gukura umutwe hasi, bavuga bati sha jicompa gusa basi nkasubira nkatambuka byonyene. Hariho umunsi umwe nagiye muri CMC nkasanga umuntu aryohewe anezerewe, nari ngiye kuraba uwo umuntu w'iwacu agwaye, aca aravuga ati ntimwihebura azokira, naho aremvye atazokira, ati nanje narakize, ntubona ko nakize kandi meze neza. Nkibaza ni ibintu bisanzwe, nteni wari urwaye igiti, je nagize accident, igiti canguye ko ndi mwibarabara ndiko ndatambuka, none ndahamaze imyaka 3 ngaho. Ndavuga nti Imana yo mwijuru, ati none ubu ndashima Imana ndatambuka, ati mvuye no hanze nabonye n'imiduga, nabonye ati ubundi nahora ndabirabira mwidirisha. Urumva imyaka 3 hama abantu ntibashime ngo nuko babuze ikina kiriya imyaka 3, ati maze imyaka 3 hano, mugabo nkumva shima Imana anezerewe aryohewe, avuga ati Imana yanje we kuba tutambuka n'ivy'igiciro kinini. Ujyaga Gigi ingenda kubwira ikintu kimwe, ikintu utarakibura, ikintu utarakibura ntumenya agaciro kacu, ntumenya uburemere bwawe bwacu. Ari ikintu nari kuvuga mugabo ndakiretse, womenga ni gitoyi mugabo cigeze kungora. Ndavuga ngo nta detaye nimwe yerekeye ubuzima bwanje ntazoshima. Uriko uravyumva? Ntazoshima kubera kitaranka, kitaranka. Ntumenya uburemere bwacu. Rero ujya umuntu yamaze kuviva ubuzima runaka, akabona uburuhe, akabona umubabaro, akabona ntihavuga ngo bwabundi. Rero nukuri abantu dukwiye gushima, naho ivyo wari utegereje wita ngo ni binini utabironse, ariko waronse binini gose. Nukuri kubona urangije umwaka ushobora guhaguruka, ushobora gutambuka, ushobora kumva, ushobora kubona, ushobora gufungura. Mbega urazi kugira indya ntushobore kuzitagaziza, ngene bibabaza vraiment. Ugasanga urafise abafaranga ariko ntushobora no kwasama ubuje n'ibiyiko bibiri, umva ataragahinda. Ariko we urumva naho guha amasana 2 woyaye ushima Imana. Reka nta muntu n'umwe adafise ishima. Ngira ngo uwirengagiza wenyene yuko yaremwe n'Imana niwe wenyene atoba afise ishima. Nuko nanje ndashima Imana. Soma muri Zaburi y'108 ku murongo wa mbere haravuga ngo Mana umutima wanje urahamye, ndaririmba mbere ndaririmbisha ishimwe ubwiza bwanje. Kembe n'inanga ni mwikangure nanje ubwanje nzokwikangura ntange umutwenzi. Uhoraho nzogushimira mu moko, nzokuririmbira ishimwe mu mahanga, kuko imbabazi zawe ari nyinshi zigera hejuru y'amajuru, ukuri kwawe mu gushika no mu bicu. Amen. Amen. Nukuri je nanje ndashima Imana cane kubwo mwaka. Ndashima Imana kubw'umuryango wanje, ndashima Imana kubw'igihugu cacu, kubw'umuryango wanje ndashima Imana yuko twararinzwe, twarazigamwe. Cyukuri twarabaye amahoro guhera mu kwezi kwa mbere gushika uno munsi turiko. Ni vy'igiciro cyane.
twararonse ibyo dufungura, twararyamye, twaravyutse, twaramaze ingendo, twarakoze ubuzi tugataha amahoro, abana bakiga neza. Cyukuri ico kintu nico gushima Imana. Rero Imana yanje yumve ngo ndayishima kubw'umuryango wanje, ndashima kubw'igihugu cacu kuko kira amahoro gushika no munsi. Hariho abariko bariruka, hariho abari ni vyinshi, murabizi yuko hano mw'isi nta mahoro, ariko nyene y'Imana idutije turagerageza tukamenya ubuntu bw'Imana yatugiriye. Nukuri ndashima Imana kubw'igisagara cacu, kubw'igihugu cacu kimeze neza. Hama ikindi naco ndashima Imana kubwa Horikana TV, ndashima Imana kubwo yaduhuje na Mama Khaure, ko Mama Khaure duhuye muri uno mwaka nyene, kandi nukuri gushika no munsi yambereye umugisha, nta kintu kibi ndamubona ko, ndashima Imana rero kubwiwe, kubwo kumushirira ku nzira. Cyukuri ndashima Imana. Ndashima Imana rero ko no kubwa cameraman Thierry wacu nawe nyene ndabushimira Imana kuko guhura nawe ndazi si vyagusa, ndazi ni vy'igiciro. Ego naho umuntu abavuga bati nta mahera yampaye canke iki, ariko kuba wungutse umuntu ajya kunguka inshuti n'umugisha gikomeye cyane, kuko uno munsi urashobora kugenda ukazoza gusanga uri kurafashwa na wa muntu mwahura kiriya gihe, ugasanga kunguka inshuti rero naco nyene vraiment ni ikintu cyo gushira cyane ko. Ego nuko ndashima Imana rero no kubwo ubuzi bwose bwakoretse muri uno mwaka. Basha nukuri sha ni vy'igiciro, kuko deja hanyine no kugira umutwe wiyumvira ukavuga uti no kaya iki hama nkakora, canke no kugira umutwe honyine ukwiyumvira ati nokora kugira ngo Imana ihezagire ibikorwa by'intoke zanje. Naco ni gitangaza mu bindi, kuko hari igihe abantu usanga bari mu bintu bitanezera kugira ngo bagire ntibaronke ingene binjiza, ariko no munsi cyukuri navyo ndabishimira Imana. Yego reka turimba kakaririmbo Gigi ngo niki watanze mwana w'Adamu, urayizi tukajeko. Niki watanze mwana w'Adamu, cyatumye urindwa bigezaho, menya ko ari ubuntu wagiriwe, ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. Niki watanze mwana w'Adamu, cyatumye urindwa bigezaho, menya ko ari ubuntu wagiriwe, ngawe nawe ujye ushima uwo mwami. Nukuri wararinzwe nawe uri kuradukurikira, wararinzwe umenye ko ari ikintu gikomeye. Imana iguhaye ubu buntu bwo kurangiza umwaka, nawe ahuri n'ukuri ndakwinginga ngo uduze amashimwe, ufukame imbere y'igitanda cawe, wishimire kimwe n'ikindi, wishimire kimwe n'ikindi. Nukuri burya umwaka urimo ibintu byinshi, urimo ibintu byinshi bitandukanye. Rero kubona urangije nta buhinga washizemo, n'ubuntu bw'Imana. Iyi ndirimbo harahivuga ngo abasore beza, ngo ndetse ngo mwari mungana, beza bitondaga, abutazi nawe utamenye, bagiye ureba, urumva baragiye barapfuye ntibakiriho. Abadamu bato bari mu nyuma zanje, abadamu tungana abanduta baragiye, urumva abagabo beza, abasore beza baragiye, abandi bahuye n'ingorane zitandukanye, abandi bari sinzi ngene no bivuga. Umenye wewe kubona uyu mwaka urangije uhema umwuka w'abazima, Imana yaragufunguriye ukwezi kugahera, Imana yaraguhaye amaguru yo gutambuka no muri ipeneri y'igitoro ugashika mu rugo amahoro. Mana we undi nawe yaraguhaye igitoro, yaraguhaye ibyo byose, urumva no gushima Imana uko biri kose. Imana yarahabaye, Imana yaratwimanye, Imana yaradutabaye, Imana yatugiriye neza. Kandi nagira ndakubwire muntu w'Imana, ukaba ushaka gukora ku mutima w'Imana, shima Imana.
musanzwe ngo Imana ivyagira mu mashimwe y'abana bayo cyane niyo mfungurwa iyasha nibaza yuko ishobora gufasha umutima wayo n'ibihimbaro nukuri ushimye Imana nayo iranezerwa ikavuga ati ngira sinkorera ubusa nje gituma nukuri kuba kunzi ba Horikana TV turababwira tuti ni mushimye Imana kuba ariko baradukurikirana hari haba jeune mama muriko muradukurikirana mwibuke ko hari abari munsi yanyu bapfuye mwibuke ko hari abatarubaka izabo mwibuke yuko hariho abifuza kubaka izabo mugabo vyanse nukuri naco nico gushima abari ku mpanda bobo urumva nyene ivyabo vyararangiye mugabo wewe uno musi nimbuga iriho uno musi nimbuga ishobora gutambuka uno musi nimbuga ishobora gufungura bigakunda shima Imana eko shima Imana eko najewe nukuri ndashima kubwanyu ndashima kubwawe na Thierry tumaranye igihe kinini nukuri uyu mwana yambereye umugisha kuko hariho igihe umuntu yo kwifuza gukora ikintu mugabo ntagishobora rero hamwe ntoshima kuguhura nawe kugukorana nawe nukuri ndabishimira Imana kandi nawe akanya tumaranye nukuri ndabishimira Imana burya tugenda dukomezanya tugenda dufashanya wagura igikorwa ndifuza ko muhera Thierry mikro akatubwira ishimwe nawe afise muri uyu mwaka kuko nawe yamenye inyuma ya kamera ego natubwire nawe icyo ashima Imana muri uyu mwaka wose. Shalom, ndabaramukije mwese abakunzi ba Horikana TV tubana mu biganiro ariko cyane cyane je mba ndi nyuma ya kamera mu kubikora mu kubitunganya. Ngira ndabashimire cyane ubwa mbere Imana yatuzigamye muri ibi bihe byose. Uyu muvyeyi tumaranye igihe kuva 2023 turi kumwe mu iki gikorwa. Nta majambo ofise no muvuga ko akwiye kubera ko agiye miga mu vocabulaire nkoresha nkayabura. Ariko imbere y'abakunzi ba Horikana TV ndagushimiye cyane. Merci beaucoup. Wambereye ikigwa gikomeye wanyigishije icari cy'ubutumwa bwiza mu buryo buri pratique atari mu majambo gusa. Rero ngushimira Imana cyane. Ikindi dushimiye abantu bakurikiranye Horikana TV bagasangiza abandi. Hari umuntu umwe nawe nzi ishobora kubona sinzi ko umuzi ahora video igisohoka aba yamaze kuraba uwo muntu ahoraho sindamutorana n'uwo. Hari abantu bashikangira nka batanu basha musanga bantanze na jewe. Ariko nabo gushimira turabashimiye cyane. Hanyuma jewe mfise ibintu byinshi noshimira Imana ntashobora guheza mwino video, ariko mvuge ngo Imana yarahabaye kandi n'umukozi w'umuhinga cyane yakoze ibintu birenze ibyo twe twokwibaza. Turayizeye no muri 2026 izokora ibindi byinshi kubera ko ivyimbi twimvira ko n'ivy'amahoro si ivy'ibyago. Hari abantu no mwaka uheze bari mu bibazo mu mubabaro bagwaje turabahumurije ya Mana twahoze tuvuga kuri Horikana nijya nyene ntiyahindutse iracatabara iracarima amateka mashasha nkuko yabidukoreye namwe izobibakorera kandi byo byose nitwo buryo dushimira Imana kuko ibyo Satani yashaka burya ntibyari bike wapi ntibyari bike ahubwo Imana yatugiriye neza tubona ibyiza birenze ibyo twari twasabye Imana. Naho Satani yo haja mu ngira ibyo yashaka ntitwari kuba turabo turuno munsi. Rero reka ngezaha Imana ibaho umugisha. Imana iguhezagire Thierry. Ego rero najewe nagomba gukomeza nshima n'ukuri ndashimira cyane abakunzi bahori ndabashimira bimwe mbega ngo byimazeyo byimba mutima ndashimira abantu muhora mu mpamagara mukantera intege ndashimira abantu mudusengera kuko isengesho ryanyu byatumye duhagarara gushika uyu munsi. Kumbura iyo mudasenga ntibyari kugenda uko. Rero turabirata kandi turabasengera ngo Imana yo mwijuru ibadukomereze kandi bahezagire. Namwe uyu mwaka muze mu urangize
muri mu mashimwe. Muri iyi nzi hariho umuntu yambwiye n'akajambo karandyohera twaherukana kera, ambare ati umenye yuko wambereye itara rimurikira. Hariho n'abahora bambwira ngo nukuri ngo araho tugira ngo tubabare ducika intege, tukibuka amajambo yawe kudukomeza. Mwese ndabashimira cyane, Imana ibahezagire. Ku bwanyu twarakomeye, ku bwanyu twarabandanije, ko tuzi neza ko tudatamba twirorera. Imana rero ibampezagirire. Nuko iyo umuntu ashima mba nibuka nyene yuko ari ivy'igiciro cane kuba narakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, kuko uno munsi abatamufise bararusha. Nyene ni ivy'igiciro cane kandi nivyo gushima kuba ko narakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wanje. Navyo ni ivy'igiciro, ndabishimira cane Imana kuba uno munsi nkiri muri we, nkihagaze, nkimeze neza. Nifuriza n'abandi bariko baradukwirikirana ko bogira ntebo kwakira umwami Yesu. Mwaka ugiye kurangira, tuzogira ijoro kenshi arakunda kuba iyo umwaka ugiye kurangira. Bakunzi ba Holy Canaan TV kuba dukwirikirana, ndabifurije kuzogira iryo joro mu mwami. Muzogende hanze y'umwami, muze mugire ijoro mu mwami, murangize neza umwaka mushima Imana yanyu, kandi mwongera musengera no mwaka wa 2026 ugiye gutangura. Twizera ko tusanzwe tura mu bizera ko iyakoze ivya 2025 ihari kugira ngo ikore ni vya 2026, kandi turushiriza kuja aheza cane. Nuko nibaze yuko twosa n'abasozera mama Hawu. Ego reka turangize. Ego kurangiza nagire nkwifurize kuzogira umwaka mushasha mwiza. Reka tuzosubira kubonana. None hari ico ndakunda kwifurije ubunyene. Hari ico ndakiriye ndawurangize neza mu munezero, amagara meza iki. Ariko ako harakana agomba kuvuga kuri Thierry mbere yuko ndangize. Ndakavuge gati ndakavuge Thierry tugitangura gukorana, uyu muntu n'umupanikote acabona umugore yambaye iherena. Abona umugore isigaruje arevye, abona umugore asiga verine, abona umugore afise ibishatsi nyene biri bizarre. Avuga ati mbega yemwe ngo je naragenze, ati je ngiye nabona tuzokorana bikunde. Yesu uyu muntu arafise Imana, Yesu uyu muntu arakijijwe. Jeho rumva ryo kuzuru rumva yabishingiye ntahe ambwira ati bwa bundi naho bisabisana. Bakunzi ba Holy Canaan, inyuma ntacyo havuze bantu b'Imana, inyuma ntacyo havuze. Ariko naho harakivuze mugabo burya ibiri imbere nivyo bigaragaza ivy'inyuma ingene biteza kumera, sivyo? Kuko hariho n'abantu bashobora kuba bambara bafise udushatsi tumoye, siko batisigaruja reve badasiga verni, mugabo ivyamwa bama ivyamwa bama ugasanga no bugesera, sivyo? Ariko ugasanga uwundi fizike yosa n'umuntu mengo, ariko ugasanga ivyamwa yama bigaragaza ubuzima bwa Kristo. Rero Thierry turakundana cyane, turakundana cyane. Yarambwiye ati hari ahantu wankuye, hari ayandi maso nahawe nukundi gutahura gushasha. Kandi noneho yavuze ati waranyigishije gukorera Imana mu buryo buri pratique. Nivyo rero Imana resha Thierry guhezagire 2026 izotubera nziza gusumba iyi myaka yindi tumaranye. Gigi nukuri 2026 tutera tuja imbere gose cyane, turaramiriza. Imana ihezagira abakunzi bacu ba Holy Canaan, mukomeze kudusengera, mukomeze kutubaha gufi, mukomeze kudushigikira nukuri kugira ngo igikorwa Imana yadushize imbere
tubandanye kugikora mu bwizigirwa. Yego. Mwarahezagiwe cyane. nuko Mana data rugira byose uri mu ijuru, ntiturambirwa kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe, ntiturambirwa kuvuga imirimo itangaje wakoreye hagati mu bwoko bwawe. Mwami twarakubonye uyu mwaka wa 2025, twabonye imirimo yawe itangaje, twabonye ubwizigirwa bwawe, twabonye imbaraga utanga, twabonye amahoro utanga, twabonye umugisha utanga. Mwami waratuzigamira, uratuzigamira, uragahezagirwa. N'ubu Mana turiteze n'ibindi byiza byinshi. Uyu mwaka ndaze neza Mwami ko tuzowurangiza mu mashimwe ateye ubwoba, kuko tuzi neza ko umugabane wacu mu bwami bwa Kristo n'umugabane mwiza. N'ukuri si uw'ibyago habana mbareko n'uw'amahoro n'uwo kugirirwa neza. Uhezagira abana bawe dukorane igikorwa, nabo komeze Mwami Imana kubagirira neza. Uyu mwaka baze bawurangize bafise amashimwe menshi. N'abakunzi bacu ndabasengeye ngo baze bawurangize mu mahoro n'umutekano ntangere. Mana ndagushimiye, icubahiro cyose gikomeze kuba icawe, mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, dusenze twizeye kuvyumvise. Amen. Mwarahezagiwe turabashimira cyane.